murakoze cyane. Igitabo cy'itanguriro igice cy'umunani. Igitabo cy'itanguriro mu gice cy'umunani twasomye gusa imirongo 5. Itanguriro igice cy'umunani ku murongo wa mbere kugeza kuri 5 havuga ngo Imana yibuka Nowa. Ibikoko byose n'ibitungwa byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhutisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka. Amasoko y'ikuzimu arazibigwa, n'ingomero zo mu ijuru ziragomegwa. Imvura iva mu ijuru irahita. Amazi agenda ahoka ku isi uko bukeye. Ya minsi 150 iheze, amazi atangura kugabanuka. Mu kwezi kw'indwi kw'igenekerezo ryako ry'icumi bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. Amazi agenda aragabanuka ubudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi kw'igenekerezo ryako kwa mbere, udutwe tw'imisozi turaboneka mwakira ijambo ry'Imana. Murashobora gufata ibyicaro dukomera amashi ijambo ry'Imana. Nagomba muntize amaboko yanyu ab'Imana yagiriye ubuntu, amaboko akaba akiri ku mibiri. Muntize amaboko yanyu tuyikomera amashi menshi cyane. Haleluya. Haleluya. Ndakunze kuvuga ngo igitangaza cya mbere uzosaba Imana no kukongera umunsi wo kubaho. Umunsi wo kubaho. Ariko nako ndavuga ngo mu bitangaza byose uzosaba Imana, uzovuga ngo Mana ntiza umunsi umwe gusa wo kubaho. Kubera iki? Kuba kiriho habakira ivyizigiro. Haleluya. Nanezerejwe n'ijambo mufise ry'uno mwaka, Zaburi 61 na 63 ku murongo wa mbere. Ariko kandi narabonye menga umukozi w'Imana amaze iminsi abigisha ngo twese twavuye Irodebar. Turi bamvuye kure. Sinashatse kumviriza burya butumwa kubera ko nari guhava nsanga mpemu Imana hari ibyo akeneye ko ndabazanira, nkava nsanga ubutumwa uri kuvuze burankoze ko, nkava nsanga ariko nagenda babwira ikintu kimwe. Ushobora kuba waravuye Irodebar. Haleluya. Mbere gutangarize ko igihe wavayo byatanguriye mu isi y'imhemu. Imana yaratanze itangazo. Ndabibutse ko Abisirayeli burya bavuye mu gihugu cy'ubuja igihe Imana yabonana na Aburahamu ikamuha isezerano yuko uruvyaro rwiwe ruzoba mu gihugu cy'isezerano. Sinzi ko muri ko muranyumva. Mugani cyabuje ko amara imyaka 130 bari mu gihugu cya Egiputa. Muga mwisi y'imhemu Abisirayeli bari baramaze kuvayo. Haleluya. Nakuzana ijambo rivuga ngo
nazanye ijambo rikubwira ngo Imana ikwibuke. Haleluya. Maze iyo mvura wowe uri kuracamwo ihere mu izina rya Yesu. Dada yuko wapi? Dada njoo. Kwani ni jambo litile yeye silo liweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Mnashaka kuvyagura ku maguru yanyu. Haleluya. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Amashini muntu kuri Yesu. Mnashaka gutambira umwami ahuri. Haleluya. Utambe ukuvyumva ariko wiyumvira kuri aya majambo. Nirihe jambo? Nikiye kintu Imana itoshobora? Yeah.
ndabibutse mutatambira ngaho hanze haragora kana kagenda guhaye kugira ngo utambe kuko aho hanze hajya none twarenga ujya mu muryango hajya pale ni danger tamba rero utambe uko ubyumva utambe uko ubyumva niwasimba ntacyo ibibazo ucamo none nibwo buhamya bwewe ingorane ucamo none nibwo buhamya bwawe ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufise none nibwo buhamya bwawe bw'ejo Nibwo
ubuzima bwawe tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu iwe gisubizo hallelujah tumbera Yesu kuva aho mwatoreguriye kuva mu gatondo turiko turatazira n'umwongera arahagarara ngaha aravuga aho ntimuruzura ngo dutahe unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya mambo ambayo iyo Mana yacu ikora ivyo umwana muntu adashobora gukora. Ni Imana ihambaye, ni Imana yibuka abayo. Ivyo bibazo urimo Imana yacu umve suki tabizi. Birashoboka umuntu akamaze iminsi avuga ngo twaguye irodobari mugabo uracariyo ntacyo bitwaye. Ni Imana ishoboye, ni Imana igira neza. Ntucike intege, mw'ijuru hariho Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Mw'ijuru hariho Imana mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu chochote, haulinganishwi na kitu chochote. Dukomera amashyi Imana yacu. Icompa Imana ikakwibuka nk'uko yibutse Nowa, maze igahutisha umuyaga iyo mvura, mbere amazi akagenda agabanuka. Haleluya! Gushika aho udutwe two gutabagwa dutangura kuboneka. Haleluya! Icompa iyo Mana, Imana twizeye, Imana itazi kubesha, Imana igira neza, Imana nabonye. Umve, ndiko ngubwira Imana nabonye, sindiko nakubwira Imana ntarabona, ndiko ngubwira Imana nabonye. Icompa ikakwibuka maze ikazana umuyaga ugahutisha iyo mvura. Haleluya! udutwe two gutabagwa tugatangura kubona. Haleluya! Igicu gitangura kugaruka. Haleluya! 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 Icompa Imana ikakwibuka, Imana ikakugirira neza. Majambo twasomye ni igisomwa tumenyereye, inkuru ya Nowa. Mu gitabo cy'Itanguriro tubona Imana by'ukuri ngo yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu, kubera ibyaha byari byagwiriye, maze igira umugambi wo kurandura isi. Kubera ko Imana ari nyabuntu yuzuye ubuntu n'imbabazi,
iragira amasigarira, iribikira umuryango wa Nowa. Ngo yitegereje mu ijuru, Nowa iramushima. Ibyakurikiye murabizi. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yakwibagiye, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Nowa yamaze iminsi 150 ari mu bwato. Yamaze iminsi 150, ni ukuvuga amezi 5 ari mu bwato. Gira harageze igihe ariyumvira ngo ya Mana twavugana kumenga yanyibagiye. Iyi minsi 150 ndiko ndazunguruka ntazi niyo ndi. Ubwo Imana ntiyanyibagiye. Imana yo mu ijuru ikwibuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo yakwibagiye, nta nubwo yaguhevye. Imana ni Imana ikorera ku mwanya wayo. Haleluya. Kuma ku masezerano y'Imana, ntabwo mu masezerano y'Imana, ntabwo izoguhemukira. Irazi amarira yawe, urazi ibibazo byawe. Guma mu masezerano y'Imana, ntabwo izoguhemukira. Guma mu masezerano y'Imana, ntabwo izoguhemukira. Guma mu masezerano y'Imana, ntabwo izoguhemukira. Irazi amarira yawe, irazi ibibazo byawe. Guma mu masezerano y'Imana, ntabwo izoguhemukira. Sinzi iminsi umaze, sinzi ko umaze umwaka cyangwa imyaka 3 cyangwa imyaka 4, sinzi ko umaze ukwezi, sinzi ko umaze iminsi 150 nk'iyo Nowa yaramaze mu bwato, ntabyo nzi. Ariko icyo nzi ni kimwe, nuko Imana yacu ibyo byose uri kuracamwo. Hari irindi jambo nigeze kwigishwa, nigishwa ngo no mu gacerere Imana ibirika irakora. Haleluya. No mu gacerere aho umva menga nijwi ry'Imana ntangi niryo uri kurumva, nagenda kubwira ngo no muri ako gacerere Imana yoyo iri ku kivi. Haleluya. Iri ku kivi. Hari benshi banyagiwe n'imvura zitandukanye. Sara cakimwe na Hana baranyagiwe n'imvura y'ubugumba hamwe n'iy'agasuzuguro. Ariko ikindi gihe kigeze, Sara umutambakazi w'imyaka 90, Imana iramutwenza. Haleluya. Imana iramutwenza. Hana sinzi iminsi yaduze agenda gusenga. Inkuru ya Hana murayizi, yamaduga afise umubabaro. Ariko ikindi gihe amanukana inkuru nziza. Haleluya. Sinzi asubiye kugarukana azanye umwana Samuel, ngira yararimbye akaririmbo. Reka nimvira akarimbo baririmba. Ku birenge byawe niyo natabariwe, ku birenge byawe niyo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niyo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niyo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe mwemu niyo
ariyo natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Hari ikindi gihe nawe uzoririmba iyo ndirimbo. Haleluya. Ndakwifurije kuzoririmba iyo ndirimbo. Ikindi gihe uzoze ngaha uvuga ngo Mana, uyu munsi sinzanywe n'amarira ariko nje kuririmba, ndakuzana indirimbo. Kuko hari ikindi gihe nahora nduga kuri uno musozi ngatemba, amarira agakoroka, nkarira, abantu bariko barashima, jewe nabariko ndarira. Ariko uno munsi Mana, sinzanye amarira, nzanye amadaho y'umunezero, nje kugushimira, nje kugukengurukira. Haleluya, haleluya. Yosefu yarahuye n'imvura idasanzwe. Icyari kibabaje kuri Yosefu sikindi, kubwanje by'ukuri Yosefu guhura n'abijya ngorane sizari ngorane kuri jewe. Ikibazo Yosefu yagize ni ukubona yaradandajwe na bene wabo bavukana. Uwo gukijije, uwo kuguyeko akaba niwe akudandaza. Aho niho hari uburemere bwa kijya gikomere cya Yosefu. Ngira bariko bamutanze yarahindukiye aritegereza bene wabo ati kweli hivi mnakula pesa kabisa, murandandaje nyene ndagiye hovyo nyene uko nyene. Sinzi ngira nashika mu ijuru nzomubaza ati wewe kijya gihe bakudandaje we wiyumvise gute kudandazwa na mwene wanyu? Nimba hari ikintu kiremera nico naco Dawidi yavuze mu Izaburi hiwe ya 45 41 yavuze ngo mbere umukunzi wanje mpamve uwo nizigira nagaburira nawe ambanguriye umugere. Zaburi 55 12 avuga ngo si umwansi yantutse byari kumbera ibitwarika. Mwumve neza, iyo nukwa n'umwansi byari bisanzwe kuko nta kindi narinda bwiteze ko nubundi yari umwansi. Canke uwunyanka siwe yanyishimye hejuru, mbare uyo iyaba yariwe ngo mbanara mwenyegeje, ariko ni wewe urunganwe rwanje uwo twagendana umukunzi wanje mvamfi. Nta kintu kibabaje nko kunyagirwa n'imvura itewe n'umuntu yari umukunzi wawe. Nimba hari ikintu kigoye kandi gikomeretsa imitima y'abantu, ni igihe unyagiwe n'imvura ivuye aho itategereza kuva. Nta kintu kibabaje nko kubona umurongozi yabareze arara amajoro ni ateramye abasengera, mukaca mugaruka mukamutera imyami. Nimba hari uburemere yogira nubwo aravye amajoro arara no kwisonzesha agashirako abasabira umugisha, babandi yavyaza ubutumwa akabarera akabakuza, mukaca mugaruka akaba niwe muca mutera imyami. Ubwo n'uburemere budasanzwe. Atewe amabuye nabo hanze hariya yovuga ngo nta nibisanzwe. Mugabo gutegwa umwami n'umwana yavyaye mu buryo bw'imhemu, akamurera akamukuza, akaba niwe acahindukira akamurasa umwami, ivyo bisogota imitima y'abungere. Icyo nicyo cyababaje Yosefu cyane, kubona bene wabo bamudandaza, abo bose rimwe. Kudandazwa na mwene wanyu wo muvukana umuryango, ugasanga n'umwana watunze, mugabo uravye ibyo akoze ugaca ati wewe nareze utarava no kuya yandi ntiriwe ndavuga, uno munsi ni utanguye kuntera umugere. Ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya.
nubwo byagenze uko Imana yagendanye na Yosefu. Haleluya. Irambwira ngo humura mwana, nzoba ndi kumwe nawe. Icyo mpa no muri ivyo bibazo, Imana ikabana nawe. Haleluya. Ikagumana nawe, ukagumana umunezero. Haleluya. Ukagumana amahoro, ntutakaze amahoro. Mbere muri ivyo bibazo nyene wacumiswe na wa wundi, ukaca uririmba ya ndirimbo, nubwo amagambo yanje ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro, mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro, nubwo amajambo yanje ataba menshi, shimwa Mana. Sinzi ushobora kuba uri muri ibyo bihe wari wihebuye, ariko naje kubwira ngo humura, Imana nawe irakwibuka. Haleluya. Ntacyo bitwaye. Wabanguriwe umugere n'uwategereza kugukiza, wacumiswe intambi n'uwategereza kugukingira. Hari ibikomere wahuye navyo, ubiterwa n'umuntu atategereza kubigutera. Mwijuru hari Imana yibuka abayo. Haleluya. Itanga umunezero, igasomoza umuti. Paulo yanditse ijambo ryiza mu Roma igice 8:28 ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose ibyiza n'ibibi vyose bifataniza hamwe kugirane kutuzanira. Haleluya. Iyo mvura yararenganye, Mefibosheti, hari imvura yamunyagiye de. Ndazi umukozi w'Imana yarabigishije. Ayo nta kintu kibabaje kubona wari umwana w'umwami ukisanga ahantu atanumwe akurokonesa, atanumwe azi valeur yawe, ukisanga ahantu wowe ubwawe witegereje ukibaza ngo mbe nashitse ngaha ahantu gute. Ariko icyo nkundira Imana, bikindi gihe Dawidi amaze gushikira ubwami, ijwi ry'Imana riramugenderera ngo yibuka urukundo yakundana na Yonatani se wa Mefibosheti. Arabaza ngo mbega mu bana ba Sawuli, mu buzukuru n'abuzukuruza, nako bagasigaye ngo ndakagirire neza. Imana ikugirire neza mwene data. Haleluya. Imana yo mu ijuru yo itibagira, iyo itirengagiza, iyo itabona nk'abana b'abantu, iyo itaraba nkatwe, yibuke aho uri, yibuke muri ibyo vyondo wisanzemwo, maze ikugarukane. Haleluya. Subire kandi kwambika iteka. Mefibosheti, Imana iramugenderera umusuri izina. Yari yahuye n'ibyago ngo bariko barahunga, wahora mureze yamukubise hasi, colonne vertebrale iravunika, aca bikimuga. Ariko ngo ikindi gihe Imana imwibutse, yisanga asuye kandi kwicara ku meza y'umwami. Haleluya. Dawidi aramubwira ngo omberiza, ubu uzohora urira ngaha imbere yanje. Iyi Imana ikugiriye neza, Imana yibutse. Haleluya. Iguha n'inshumbusho zose irashirako, iguha double, irarunda kugira ngo iguhanagura amosozi, kugira ngo ikwirure. Mefibosheti aratabagwa. Nayivuze mwene data, ushobora kuba mbere waravuye i Rodebani, ariko nagenda kubwira ngo saha gusari n'ahandi,
hari aho yagushikanye, hari aho wari uri, ishobora kuba yarakuzanye iguha agakiza. Agakiza ntigakwiye konyene, agakiza ntigakwiye konyene, hari ahandi Imana ishaka gushika. Haleluya, yego. Yes, hari ahandi Imana igomba kugushitsa. Yaragukuye irodebari, nivyo iraguha agakiza. Mugabo ntiwibaza ngo naho honyene irashaka ko winjira ugire intimite nayo, maze ikwibira amabanga, uvome, ikugire igikoresho gihambaye. Agakiza konyene yaguhaye ishaka kugabyaza umusaruro. Haleluya, ntunezererwe ngo nuko yaguhaye agakiza gusa ngo ucurambya ngo hari ahantu Imana yankuye ngo nari ngo hari saho gusa. Hari ahandi ishaka ko nimwasabana, haleluya, maze igatangura kududubiza inyota muri wewe. Haleluya, itangure kukwekipa ube koko igikoresho, ikwitegereje ivuga ngo voilà, urashitse muri territoire nashaka kuhonyeramwo. Haleluya, yes. Ushobora kuza ngo ngurumva ngo je ngo hanarashitse intambwe ya mbere yagukwirodoba hariya twari turi hari yaragukuye, mugabo ntibihagararire ngaho. Oya, hari ahandi. Haleluya, ishaka yuko by'ukuri ugendana nayo, ukorana nayo, yitegereje mu ijuru ikavuga ngo nta wundi musavye ahwanye nawe, ikagushingira intare. Aho niho yifuza ko igushikana. Haleluya, yes. Naho ishaka kugera, duhave rero urambya wibaze baririmbye, hari ahandi yifuza kubashikana. Yes, aha ni muraheza. Hari ahandi yifuza ko mugera. Bandanya rero murondera intimite n'Imana, ubusabane nayo, kuko muri uko gusabana n'Imana izobananya ibugururira imiryango, ibereka, ibabitsa amabanga yayo, ibahishurira ibyo mutarabona, ibajana kwindi ngazi, ibadugana ku rundi rwego. Haleluya, haleluya. Imana irifuza yuko dukura, irifuza ko dukura, ntiyifuza kuguma hariya. Irashaka kuguma utera intambwe, ukaduga, maze ikakunezerererwa. Reka ibyo ndabigabanya, ariko kamezi nogira ntavuze. Wa mukenyezi yari amaze imyaka 12 agwaye, na wa mugabo batatubwira izina yari amaze imyaka 38 ku kidenge. Amaso yanje
cyose nsomye ijya nkuru ujya mu mama, ngasoma ijya nkuru ujya mu papa, ni inkuru zinyereka ko mu ijuru dufise Imana idukunda by'ukuri. Aho abandi bose baguhevye, aho abandi bose bagutaye, mu ijuru hariho Imana itigera iheba abayo, iseruka aho abandi bose inshuti zose zaguheze ko ibyawe byose byagiye, mu ijuru ikakwitegereza ikavuga ngo mwana humura ndacari kumwe nawe, sindaheza nawe, nzoza igihe kigeze maze ndakugirire neza. Ujya mu mama harageze igihe uri kuramwiyumvira, mu yandi majambo no kubaka ntiyari yubatse, ntiyari n'umudivorce, ntiyari divorce ariko kandi ntiyari yubatse. 12 ans uri mu rugo ntiwubatse kandi nturi na divorce. Yari yaragerageje ngo ibintu byose, ngo amafaranga yiwe yose arayatanga, biranka. Kindi gihe ngo yumva umwami Yesu aravuga ngo uno munsi ibyanje birarangira. Haleluya. Aravuga ngo n'ubundi gupfa narapfuye, sinubatse sinina divorce. Aravuga ngo uyu munsi ko ngiriwe ibakwe Yesu akarengana, bavuma banyica bantera amabuye, mugabo ndakira igitangaza canje. Haleluya. Ukwizera kudasanzwe, aragira ukwizera, aravuga ngo uno munsi birarangira. Ngo Yesu yarakikijwe n'isinzi ry'abantu, aremera araja mu bantu nubwo atararekuriye kuja mu bantu, kubera ko ijya ngwara ntiyamurekurira kwinjira kuja aho abantu bari. Mugabo aravuga ngo ndahonyeye mu cyagezwe kugira ngo umwami Yesu antabara. Bavuma banterera amabuye ku birenge bya Yesu, ndazi namara gushika ku birenge bya Yesu nta numwe aza kuntera amabuye. Sinzi ko yari yumvise ya nkuru ya mu mama bafata asambanye, inyana yagiriwe neza, aravuga ngo nanje mvira ku birenge bya Yesu. Yaragiye murabizi, baravuga ngo nubwo ndokora gusa ku buyonga bw'impuzu ziwe, sinkeneye kwirirwa ndavuga byinshi, naho nokora gusa ku buyonga bw'impuzu ndaza kwakira igitangaza. Mumama namba yagiye sinzi ngene yaginze byukuri, muga murumva yuko ntibyari byoroshe. Bwa mbere nimba hari umuntu yarafise inzego zimucunga zikomeye yari Yesu. Zijya ntumwa none Petero ntiyagenda n'imbugita, none murabisoma, yavuga ati on sait jamais, on ne sait jamais. Nubwo yagumanye n'umwami Yesu, harakandi yagumanye ngaha kwitako, avuga ati ati we abantu batipe urababiri bari gwawe. Ariko ngo umumama amaze gukora ku mwami Yesu, umwami Yesu yumva ubushobozi bwo gutabara, ubushobozi bwo gukira, bwo gukiza buramuvuye ko, ngo arahagarara avuga ngo ninde ankoze ko, ngo araraba ngo zantumwa zirambwira ngo arakini masa nawe reka byukuri uravye muri bano bantu ingene bangana, uri kurabaza ngo ninde agukoze ko. Yesu aravuga toya, ibyo ndiko ndavuga mwebwe ntavyo muri ko muratahura. Hari ubushobozi buzanya amazi, ahari habuza amazi, hari umuntu aje kunwa ku isoko, hari umuntu aje kuvoma amazi y'ubugingo. Uyo niwe ndiko ndarondera, uyo niwe ndiko ndabaza, sabankoze ko. Oya, hari uwaduze yiteze kugirirwa neza n'Imana. Haleluya.
erega abantu bashobora kuduga batiteze kugirwa neza n'Imana kubera gusa ari ku munsi wa Mungu niko vyamabiri. Reka tuduge mu ngoro y'Imana. Harahiriwe baza mu ngoro y'Imana bavuga ngo ndaduze kubonana n'Imana, ndaduze guhura n'umwami Yesu, nange simva gutaha, sinza gutatangiriye neza. Haleluya. Umumama ariko arajugumira haravuga ngo arugufa ndapfuye, aravuga ngo ni jewe. Yesu aramwiteza aravuga ngo muvyeyi niwitahira ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Ngako kanya nyene akoze kuyonga bw'impuzu amaraso arakama. Mwami Yesu akwibuke di. Mwami Yesu azana umuyaga uhutisha iyo mvura yose, maze udutwe two gutabagwa dutangure kuja habona. Haleluya. Wakira gutabagwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ujya mugabo yaramaze imyaka 38 w'ubwenge bwari bwamaze no kugenda. Yesu amubaje yavuze ngo reka simfise nabi wacu. Ijya nkuru ihora inyibutsa ikibazo nkunze kubaza ubwoko bw'Imana. Buryo tugwaje cyane gushikana utangura gusenga ngo Imana ngo byukuri ngo ni mu ruhure kabisa, ngo ararushe vraiment. Tuvugana ukuri, hagati yawe we n'ujya gwaye ninde barusha? Tureke kwigirisha byukuri, tureke bya bindi by'uwesko. Ugiye kuraba neza niwe urushe, kubera ko uhagarika gukora ibikorwa byose birahagarara. Wirirwa mu nzira ugira ugemura. Mu yandi majambo urushe sujya ari ku musego, urushe ni wewe, kubera wagigumira ku musego. Ibibazo byose bibaza wowe ukomeye, umuti bawubaza wewe, amafaranga yo kuriha ni wewe, si we. Rero iyo tuko turasenga ngo nukuri ngo Imana ngo imuruhure, oya senga neza vuga ati Imana nduhura. Ntuvuge ngo imuruhure we, oya saba Imana ati Imana byanze yuko uvuga ati nyongera inkomezi kugira mbandanye kino gikombe, fumuvuga ati Imana nduhura basi. Nahijoro cyanga guca reka nangize kuri bino bintu bitatu canke bine twotahana. Nari kuvuga Yesu, ariko reka imbere ko mvuga ivyo bine ndabwira yuko ushobora guca mu mvura bivanye n'amavuta ari kuri wewe. Haleluya. Haleluya. Urashobora guca mu mvura y'ibibazo kubera amavuta ari kuri wewe. Amen. Amavuta hari gihe akwega ibibazo. Dawidi na karoro kamwe nobaha. Amaze kwica Goliyati, umwami Sauli acatangura kugirana kumuhiga kugira ngo amwice, kubera ko amaze kumva indirimbo abamama baririmbye. Bajya abamama amaze kuririmba ijya ndirimbo ati Sauli yishe utuntu twafo, atariko amavuta ari kuri Dawidi yishe ibihumbagiza n'ibihumbagiza. Mu yandi majambo ugiye kuraba ugasoma entre les lignes ijya ndirimbo abamama baririmbye, ikibazo bari bafise cyari ikihe? Abagabo babo bari bamaze iminsi irenga 40 bari ku rugamba, bari bamaze igihe kirekire batari kumwe n'abagabo babo. Dawidi rero asarutse akabakura ko umwanzi witwa Goliyati, n'abagabo bose baciye bataha.
byumvikana ko abagore baciye banezerwa baravuga ngo leo turasuye kubona abagabo bacu, twari tumaze iminsi tutabana n'abagabo bacu. Abana batangura gutamba ati papa aratashe. Nico gisigura irya ndirimbo baririmbye. Les femmes étaient très contentes, hein? Mais oui, et les enfants aussi. Inyuma y'imyaka urumva iyumvira abagabo bose barato n'umwami yarahevye arataba n'ikirimba. Bose batonda urugamba. Kigori yati gisohotse bose bacu batemaguza bagenda kwinyegeza. Agangu kitwa Daudi kabakuye kugo uwo mwanzi. Bacu baratekera ibigwanisho bacu barataha. None umva bajya mu mari kuririmba indirimbo yitwa ngo iki? Ariko ayo mavuta yari kuri Dawidi. Ayo mavuta acamuzanira ibibazo. Guhera uwo munsi Sauli acatangura kurondera ingene amwica. Hari gihe rero Imana izokurunda kamavuta uzoza uratahura ukacuca mu bugaragwa budasanzwe. Amavuta nayo nyene ashobora kugujana hari. Ariko muri byo byose nyagana kubwira ibintu bitatu canke bine bitatu. Icambere ukomeze kwihangana. Komeza wihangane ubihagararemwe neza kuko bitebuke iyo mvura izohita maze haze ibihe byiza. Haleluya. Niwihangane siryo herezo ryavyo. Kabiri wizigire uhoraho ibihe byose. Ubandanye kwizigira iyo Mana niyo kwizigirwa. Numwizigirwa. Ngo nubwo twebwe tutwabizigirwa yo yama ari umwizigirwa ibihe byose. Nta gacu ko guhindagurika kari muri iyo Mana twizeye. Haleluya. Yama ari umwizigirwa. Tubandanye rero kwizera iyo Mana. Nkuko Yeremiya yabivuze mu gice cya 17 ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Ngo umugororotsi abeshwaho no kwizera. Haleluya. Abeshwaho no kwizera. Twizigira iyo Mana. Gatatu dukomeze gusenga Imana bifatanije no gukengurukira Imana. Ubandanye gusenga kandi uyikengurukira. Paulo na Sila baratweretse akarorero keza. Bari mu ibohero. Iminyororo iri ku maguru, iminyororo iri ku maboko. Bararabana na Sila. Paulo arabwira Sila ati Sila, hari umunyororo uri ku kanwa kawe. Ati wapi? Tumve rero ko batabosha kanwa bakaba baboshe gusa amaguru n'amaboko. Reka akanwa gashima Imana. Reka akanwa karirimbe. Reka akanwa gatazire Imana. Nubwo amaguru yacu aboshwe, nubwo amaboko yacu aboshwe, reka tuduze ishimwe ku Mana. Haleluya. Ngo batanguye kuririmba. Paulo na Sila walimba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka.
ngo batanguye kuririmba, batanguye gusenga, ngo ijuru rirururuka, ngo haba uguhinda kudasanzwe, ibohero ngo riraringanyiga, iminyororo yari bafunze ngo ikiracikagurika, ubushobozi bw'Imana burururuka gutabara, imiryango inzugi zose ziruguruka. Icyo gihe muri kiya gihe cy'abaroma, umunyororo agiye, ubucunzi bohero niwe yaca yicwa. Nicyo gituma waracunze rijya bohero, abonye ngo ibibaye, ngo acafata inkota kugira ngo yicumite. Paulo acarasemerera ngo ntihagire icyo wikoza, turi ngaha twese, humura humura naho twagiye. Haleluya. Mwene data, nibize bikubuze gushima Imana ivyo bibazo waba uri kuracamwo, iyo mvura yo buri kirakunyagira, ntihagarike kuduza amashimwe ku Mana, ko hari ivyo Imana yakoze, hari aho Imana yagukuye, hari ivyo imaze gukora mu bugingo bwawe. Ibuka yuko hirya y'ejo hari ivyo yagukoreye, nubwo ivyo itarabikora, ejo hari ivyo yakoze, hirya y'ejo hari ivyo yagukoreye, mu mwaka uheze hari ivyo yakoze. Shima Imana, shima. Niba shima, bizobabaza Satani, bizobabaza abadayimoni, maze ijuru rivuga ngo umwana nguyu ndamwishimiye, no mu bibazo arashima, no mu ngorane arakenguruka. Yoroshe iyureme intama bashobora kuba ariko barahura n'ibibazo, bashobora kuba ariko baranigana na kijya canke kiriya. Birashoboka nubwo ubona baza batwenga twenga, baza bashajije, mugabo hari intambara ashobora kuba ariko aragwana nayo. Akanya nakiwa mwungere kugira ngo zino ntama uzisengere. Abifuza yuko umwungere by'ukuri yofatanya namwe kugira ngo aduze isengesho, muce muhaguruka kugira ngo umwungere yabahawe n'Imana, umwungere Imana yabahaye kugira ngo abaragire, aduze isengesho, abatarure mu biganza by'Imana. Murakeneye inkomezi, birashoboka mwaravuye irodebari, nivyo hari aho Imana yadukuye, hari aho twari turi, hari aho yadusanze, hari ibyo dukuyemwo, hari aho igejeje ikora. Mugabo aho nyene ugeze, nakunze kubwira ubwoko bw'Imana, ibigeragezo n'ibihera bihindura isura gusa. Ibigeragezo n'ibizigera bihera birahindura gusa isura. Ushobora kuba wari ukeneye kuva irodebari kubera ko wari ukeneye umwubakane, batweretse abazagira mariage ku munsi wa gatandatu, kandi Imana ibahezagire. Mugabo hajya cyari kigeragezo kimwe cyari kiba hanze, nibamara kubana ibigeragezo bizohindura isura. Akanya nakiwa mwungere
intama ngizi. Imana ibahezagire. Mashi menshi. Haleluya, haleluya. Turashobora kuvyaguruka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihezagira umukozi wayo ku ijambo atuzaniye. Nshaka kugaruka kuri iri jambo atwigishije itangurira igice 8 ku murongo wa 5. Murongo wa 5 ni wumvise wo gusengeramo. Haleluya. Murongo wa 5 niyo numvise nshaka gusengeramo. Narinzi yuko naho byoshika gaheza saa 6, narinzi ko nza gufata umwanya wo kugira ico mvuze kuri uyu murongo muri iki gice yadusomeye. Kuri uyu murongo wa 5 haravuga ngo ku munsi mu kwezi kwa 10, ku munsi w'10, umunsi wa mbere w'ukwezi, hatangura kumera, hatangura kugira ibiseruka. Gihe ariko aravuga numvise umutima na parole adusangije no munsi muri kino gitondo. Numvise gusengera abantu b'Imana no munsi muri kino gitondo mpagaze kuri uyu murongo uvuga ngo ivya mbere bitangura guseruka, ivya mbere bitangura kuja habona. Ibi vyari bimenyetso vy'ico Imana itanguye gukora, yuko amazi yakamye mu minsi yimirije abantu bagiye kandi gusohoka no gukora ibikorwa vyabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Birashoboka ko no munsi muri kino gitondo uri ngaha hari ibintu vyinshi vyagenze nabi, canke hari ibintu vyinshi nkuko twigishijwe muri iri jambo. Imvura, ijambo mfashe iravuga ngo imvura yawe irakama. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi w'150 imvura irakama. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Washobora kuduza amaboko yawe, tugiye gufata umwanya wo gusenga. Ntuje mu kindi kintu na kimwe, ariko utangure kuvuga ngo Mana, reka ibimenyetso byo gukira bitangure guseruka, reka ibimenyetso by'impinduka bitangure kugaragara. Nkuko imisozi yatanguye kuja habona, mwuzure uheze, ibintu bigatangura kuboneka, ibimenyetso by'ubuzima bigatangura kuboneka. Ndavuze ngo Uhoraho atuma ibimenyetso by'ubuzima bitangura kuboneka mu bikorwa vyawe, mu rugo rwawe rusinzikaye, mu bana bawe, mu bikorwa vyawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo imvura ihere. Haleluya. Imvura ihere. Haleluya. Imvura ikame mu izina rya Yesu Kristo. Washobora kuduza ijwi ryawe. Ndashaka ijwi ry'umuntu wese hano muri kino kibanza utangure kwisengera. Haleluya, haleluya. Si umwanya w'agacerere, ariko bwira Imana ico ushaka kwihindura uno munsi muri kino gitondo. Bwira Imana ico ushaka kwikora muri kino gitondo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mana, turi imbere yawe muri kino gitondo, turi imbere yawe hano hantu Mana. Uturungikiye ijambo, kandi ijambo ryawe riravuga ngo Mana yo mw'ijuru ntirisubira inyuma ridashikije, ntirihora risubira inyuma ridashikije. Mana, uturungikiye ijambo Mana yo mw'ijuru y'ingene Mana mu gihe kanaka urakamya ibyatugwanya, uracecekesha ivyari bidusinzikaje, urahagarika ivyari bitumereye nabi, urirukana ivyari bitubangamiye. Mana yo mw'ijuru, no mu gihe tuba twihebuye, no mu gihe umenga bimaze igihe kirekire, no mu gihe umenga biragoye, no mu gihe umenga turarengewe, no mu gihe umenga bwanwa bwafutse umunwa ntitugifise ico dushobora kubivuga ko. Haleluya. Nimba hari umuntu ngano munsi muri kino gitondo avuga ngo vy'ukuri jewe iyi message ni yanje, kandi iyi message ukungene Imana yizanye, ndakira ico Imana ikoze, ushaka kuza hano hantu imbere, ndashaka mu izina rya Yesu Kristo ducecekesha aya marembo y'ikuzimu yaramaze igihe yasamye imbere yawe. Nimwitinye, babahaye umwidegemvyo ingo ngaha imbere. Tugiye gusenga tuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo imvura irakama, mu izina rya Yesu Kristo imvura irakama. Haleluya. Icakugwanya, caguhagurukiye, icakubangamiye, uno munsi turagomba kwatura umugisha ku bantu b'Imana. Haleluya. Hari abantu numvise uno munsi muri kino gitondo iri jambo ririko riraza, numvise ko vy'ukuri bari baremerewe, kandi numvise iri jambo rije mu buryo bw'ubuvugishwa. Numvira ijambo Imana irizanye hari ico igomba gukora, kandi ndaryizeye kandi ndaryakiriye ku buzima bw'abantu benshi hano muri kino kibanza. Ivyo tudashobora kwikorera, ivyo tudashobora gukamya, ibihuhusi n'imvura yisegenya,
twe tudashobora guhagarika, ariko uhora hashobora guhagarika. Muri kino gitondo nimba uri ngaho unagwaye, nimba uri nangaha ufise debut y'ikibazo canke y'ingwara icaye co cose, nimba mu kazi kawe ugeramiwe, nimba mu bikorwa vyawe hari caguhagurukiye, nimba hari ikintu kikubabaje kikuzazaniye, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uno musi Satani aratekera ibirago, uno musi Satani aratekera ibirago, uno musi Satani aratekera ibirago. Ndashaka ishengero ryose hano hantu muri kino kibanza, abasenga batangure guhamagara Imana. Haleluya! Kubera hari ubwiza, kubera hari ubwiza, kubera Imana yatugendereye, kandi igihe cyose ikimenyetso cyo kugendererwa n'Imana, Imana iratugaburira, Imana iduha ijambo, Imana irungika ijambo ryayo rigakiza, Imana irungika ijambo ryayo rikarema. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, hari abantu babangamiwe, hari abantu baremerewe. Mana, turaguhamagaye hano hantu, turaguhamagaye hano hantu Mana, turaguhamagaye hano hantu Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, Mana, iki gitondo wowe wari ukizi, kandi iki gitondo wowe wari utumbereye Mana kutugaburira. Ndavuze ngo imvura ihere, ndavuga ngo imvura ihere, ndavuze ngo imvura ihite, 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 ndavuze ngo imajyanyuma, inyuma jyanyuma rihagarare, ndavuze ngo imajyanyuma rihagarare, ndavuze ngo imajyanyuma rihagarare, ndavuze ngo imajyanyuma rihagarare, ndavuze ngo imajyanyuma rihagarare, ndavuze ngo umuzure, ndavuze ngo umuzure, ndavuze ngo gutwagwa, ndavuze ngo kurengerwa, ndavuze ngo gutwagwa. Oh Yesu we, Yesu we, Yesu we, wowe uri Imana iri hagati yacu, bakwise Emmanuel, uri Imana itirengagiza umubabaro w'abantu. Ijambo ryawe rivuga ngo ugira akagongwe, ijambo ryawe rivuga ngo ikigongwe cawe nica ibihe bidashira. Mana, uyu munsi Mana watewe akagongwe n'aba bantu Mana, kuri bamwe uyu munsi birarangiye, Mana, kuri bamwe uyu munsi hari ico ugiye gukora, Mana, kuri bamwe baduze muri iyi nzu, baduze kuri uyu musozi biteze kugukorako, kuri bamwe Mana ntibaje mu mutima w'idini, kuri bamwe Mana baje mu mutima wo kukunyoterwa no kukwitega, kuri bamwe Mana baje bazi ko hari ico uza kubabarira, kandi bakiriye, kandi bakiriye. Ndavuze ngo ijambo rigukorere, ndavuze ngo ijambo rigukorere, ndavuze ngo ijambo rigukorere, ndavuze ngo ijambo rigukorere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ijambo rigukorere, ndavuze ngo ijambo rigukorere, ndavuze ngo ijambo rirandure, ndavuze ngo ijambo rireme igihe gishasha, ndavuze ngo ijambo rireme igitondo gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Amosozi yawe akame, agahinda kawe kaguruke, uruhagarara wari umazemo igihe ruhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Umwitwarariko wa cane wari umaze igihe ufise uguheremo, ubwoba wari ufise, oh, mu izina rya Yesu Kristo uhunge, uhunge, uhunge. Oh, wari wicurikiriye, wari ubabaye, wari wihebuye, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo agatwengo, munezero uhoraho utumbera ihema ryawe, tumbera umutima wawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo amarembo y'ikuzimu aceceke, amarembo y'ikuzimu aceceke kubikwerekeye. Ndavuze ngo Satani ahore. Oh Yesu we, Yesu we, Yesu we, fata ukuboko kuwo muhagararanye. Haleluya, uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo iyi mvura irakama, iyi mvura irakama. Muri kino gitondo hari ikintu Imana iriko irarema, yarungise ijambo ariko naryo nirafite icyo rishaka gutera. Vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndagomba mwese, haleluya, ntihagire ikindi mukora ariko muhamagare Yesu. Ndagomba izina ryiwe risamirane muri kino kibanza, ndagomba iryo zina ryumvikane muri kino kibanza. Niryo twahawe yo gukirizwamo, niryo twahawe yo gutabagwa. Yaravuze ngo nimuhasenga muvuge ngo mu izina rya Yesu, muvuge ngo mu izina rya Yesu, muvuge ngo mu izina rya Yesu. Ni wowe duhamagaye Yesu, ni wowe duhamagaye Yesu. Ubutware buri ku bitugu vyawe, ubutware buri ku bitugu vyawe, ubutware buri ku bitugu vyawe. Nta kiguhagarara imbere, nta kigushobora. Amavuta yawe ararengeje, amavuta yawe ararengeje. Wasizwe,
kugira ngo ababoshwe babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Wasizwe kugira ngo abababaye, kugira bakomeretse, kugira ngo baboshwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, rimwe kabiri gatatu, Satani rekura, Satani rekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umunyororo wose, ikibazo cyose, intambara yose, ubwansi bwose, ikiremereye cyose, ikibuye cyakugaranye, wagiye umeze nk'uwahambwe ahataragera n'ukumva. Ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka. Yesu muhamagare, bimubarire. Haleluya, bimubwire. Haleluya, mubwire uti birahera, mubwire uti biraheze, mubwire utarabikoze, mubwire utarabishitsa. Yaduhaye ijambo, arungika ijambo ryiwe naryo rigakiza. Ijambo ryiwe riradukorera, ijambo ryiwe riraduhindurira. Ushobora kuba atavyo wumva cyangwa atavyo utahura, ariko vuga ngo Mana, haleluya, nanje ngendera muri kino gitondo, nanje nkora ko muri kino gitondo. Nkuko waturungikiye ijambo rivuga ngo imvura irakamye, nkuko wavuze ngo imvura iraheze, nkuko wavuze ngo bigiye guseruka, bigiye kuja habona, bigiye kumera. Ubuzima bwaragarutse ico gihe, amashugwe yaragarutse, ibiterwa byarasubiye kunaga, imisozi yagiye habona. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, guhera kuri uyu munsi utangure kubona ibyo utahora ubona. Guhera kuri uyu munsi utangure kubona ibimenyetso bigaragaza ubuzima bw'Imana. Guhera kuri uyu munsi, guhera mu ndwi tugiye gutangura, utangure kubona ibihinduka mu kazi kawe, utangure kubona ibihinduka mu nzu yawe, utangure kubona ibihinduka mu bana bawe. Ivyari byaranyegejwe n'umuzure, ndavuze ngo urabishira habona, ndavuze ngo urabishira habona. Uko umuzure ugenda urakama, ubuzima bufata ikibanza, ubuzima bufata ikibanza. Yesu, gira neza Yesu. Gira neza Yesu muri kino gitondo, gira neza Yesu muri kino gitondo, gira neza uyu muntu, gira neza uyu muvyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Kamya, kamya, kamya ikimeze nk'ingwara, kamya ikimeze nk'ikiriko kiridevelopa kibi, kamya ikimeze nk'ingwara mbi iriko iravuka mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Cecekesha ibiriko biramugwanya, cecekesha ibiriko biramugwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe utuma akanwa k'intambwe gafungwa. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, icari kukurotsa, icari kukurya, uhora hagicecekeshe, uhora hacugarakanwa, uhora hacugarakanwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Cahagurutse kukugwanya, cahagurutse kubuza iterambere ryawe, cahagurutse kukubera ikikuzibira kutaja imbere. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho yagura imbibe zawe, uhoraho yagura imbibe zawe, uhoraho yagura imbibe zawe. Nawe uri kuri internet, ukora aho ugwaye. Nimba hari umuntu agwaye muri kino kibanza, kora aho ugwaye. Haleluya, udashobora kuhakora, kora ku mutwe wawe, uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndakiriye gukira, ndakiriye gukira. Birashoboka yuko usinzikaye aho uri muhira, nico gituma utaje gusenga. Nimba wari ahantu urugwaye, vuga ngo Mana ungendere, hagarika iyi mvura, hagarika iyi mvura, hagarika iyi mvura. Iyi mvura ntiyari imvura nziza, kuko ari imvura yica ubuzima, ariko Mana hagarika iyi mvura. Mana ungenderere muri kino gitondo. Yes, 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 yes. Uri hagati yacu Mana, uri hagati yacu Mana, uri hagati yacu Mana. Twakiriye ico wavuze Mana, twumvise ico wavuze Mana, twakiriye ico wavuze Mana. Haleluya, 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 haleluya. N'amahoro, amahoro yo muri mpwemu. Shekesere. Igihe umenga ntaco dufise, niwe aza akatwuzuza umunezero uva mu masezerano yiwe, uva mu vyo ariko arakora. Haleluya, haleluya,
waduhaye agakiza tubahora imitima udukiza indwara iyo tacu dufise twuzuye umunezero amahoro muri mwe waduhaye tubahora imitima adukiza indwara zose iyo tacu dufise twuzuye turangiza uvuge ngo mwami Yesu muri iki gitondo ndakiriye ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifise ubuzima kandi ijambo ryawe rirarema. Muri kino gitondo wowe ijambo w'Imana ndagushimiye kumpaye ijambo. Imvura yanje iraheze guhera uyu munsi. Ubuzima bw'ikibazo canje, inkomezi z'ikibazo canje ziratakaye, ziraheze. Muri kino gitondo ubuzima bwa Kristo burahagije kugira ngo bunsohore muri iyi migozi no muri uyu mwuzure wari warishe ubuzima bwanje. Muri kino gitondo ndavuze ngo biboneke, bigaragare ibimenyamenya, ibimenyetso byo kugira neza kwawe biboneke mu buzima bwanje. Ndagushimiye icyo ukoze, ndagushimiye icyo umpaye uyu munsi. Izina ryawe rishigwe hejuru ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen.